Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona sanzwe mbana namwe mu kiganiro yaga muganga, dusangiramwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Ndabaha ikaze mu kiganiro cacu c'uno musi. Uheruka twaravuganye ku bimenyetso vy'indwara ya malaria, novuga ngo muri rusangi. Ariko mugabo uno musi twagomba turabira hamwe mbega none iyo bishitse umuntu ntiyivuze ku gihe, ntiyivuze hakiri kare, mbega malaria ishobora gukwega ibimenyetso bimeze gute, novuga ngo kurenze, kubera mu bisanzwe indembe n'utari indembe ibimenyetso ntibiba bimwe, hariho ivyiyongeramwo, hariho novuga ngo ubukari bwiyongera ku bimenyetso by'umuntu, novuga ngo bigeze kuri A1 stade avance. None rero kwa turabira hamwe rero ibimenyetso by'urwaye malaria ariko umugabo aremvye, le paludisme grave. Dufate ko biriya twavuganye nkuko bisanzwe biri muri rusange, ni palud simple, ni malaria mugabo umuntu atari ndembe, novuga ngo atari mu cyaje, umuntu avuga ngo uyu mugwayi ashobora kuduca mu myanya y'intoki umwanya wari wo wose. Rero iyo umuntu yagwaye malaria hanyuma ntace yivuza hakiri kare, bica bitera bija muri paludisme grave canke paludisme compliqué. Aho no kuvuga yuko rero uyu muntu abaremvye cane ku rugero umwanya ashobora novuga ngo kuduca mu myanya y'intoki agahwera, hanyuma yishwe na malaria. Rero ikimenyetso ca mbere muri bino bimenyetso tugomba turabira hamwe 9 navyo nyene tutabarambiye, ni ikimenyetso c'uko umuntu agira déshydratation. Umuntu arwaye malaria igihe kirekire hanyuma ntayivuze hakiri kare, ico gihe no kuvuga yuko ngo arashobora kugira ikimenyetso c'uko mu mubiri amazi akamba, novuga ngo akamba ntaba yakamye burundu, ariko novuga ngo aba ari musi y'urugero rukenewe, aba yagize ico bita ngo ni déshydratation, kugabanuka kw'amazi mu mubiri ku rugero rw'uko bishobora gutuma habaho ingorane zikwezwe n'uko umubiri udafise amazi akwiye. Twarabonye yuko umuntu abirinda ugumba nyinshi muri bya bimenyetso muri rusangi biba ku muntu arwaye malaria. Iyo rero umuntu agumye abirinda ugumba nyinshi cyane irenze iyari ikenewe mu buryo buri normal, murumva yuko yandugumba ituma umuntu atakaza amazi cyane, bikaba byotuma rero habaho déshydratation. Tugomba dufatire kuri ico conyene. Rero mu vyumve muri make no muri menshi muri rusangi, umuntu agwaye malaria kuri runo rugero rwo kuvuga ngo ni paludisme grave aragira déshydratation, aragira amazi mu mubiri aragabanuka. Ikindi gishobora kuhaba n'icuko uyu muntu ashobora gukena amaraso mu mubiri aragabanuka. Nimba amaraso mu mubiri agabanuka, rero naho urumva yuko ahabagira anemia, ca kibazo co kubura amaraso akwiye mu mubiri. Iyo ni paludisme grave, ni malaria novuga ngo igeze ku rwego rw'uko umuntu ari indembe, arembejwe na malaria, ashobora guhitanwa na malaria umwanya uwo ari wo wose. Kugira ngo umuntu apfe yishwe na malaria aba yageze kuri runo rwego rwo kugira bino bimenyetso vy'umuntu agwaye malaria, novuga ngo yo ku rwego rwo hejuru, munyemerere mvuge gutyo hoyi. Hanyuma muntunge kumbure, hanyuma ikimenyetso ca gatatu naco ni icuko umuntu arwaye iyi malaria ku rwego novuga ngo rwa paludisme grave, arashobora kugira ngo arashobora gukena, novuga ngo isukari mu mubiri, arashobora kuba ico twita ngo ni hypoglycemie mu mubiri. Umugwayi agwaye aremvye ufise ikibazo bwa malaria, isukari mu mubiri iragabanuka. Isukari mu mubiri igabanutse naho urumva hakabaho hypoglycemie, kandi hari ingaruka mbi zishobora kuboneka, zishobora kuba ku magara y'umuntu mu gihe afise isukari nke mu mubiri. Ivyo ntitwovyinjiramwo cane kubera ko atari yose je y'uno musi. Ikimenyetso ca kane mu bimenyetso vyerekana yuko umuntu agwaye paludisme grave canke paludisme compliqué, nuko umuntu ashobora kugira ico twita ngo ni hyperthermie. Iyo hyperthermie nayo umuntu agira ubushuhe bwo nuvuga ngo ndenza rugero, ubushuhe ugasanga mu makarani kondo kuduga, vya binimire birava bikwega n'ayandi ma complication. Abizi kiganga ko mbere bo barabizi, ariko mugabo no ngaha hari izo duhava tuvuga ivy'amakoma, ivy'amaconvulsion,
n'ibindi. Rero ikimenyetso ca kane, umuntu agira ubushuhe ndenzarugero, ni ukuvuga umuntu agasanga ari mu ma 40 degrees Celsius kuduga. Ikimenyetso ca gatanu cerekana yuko umuntu agwaye paludisme grave, ishobora kumubako n'icuko ashobora kuja muri koma agatakaza ubwenge. Malaria urashobora kuyigwara ugashaka urugero rw'uko utakaza ubwenge, novuga ngo umuntu akamera nk'uwapfuye, ugasanga nta kenge na gatoya afise, gusa bumva agatima gatera, ariko umuntu yataye ubwenge, yatakaje ubwenge. Ikimenyetso ca gatandatu ni icuko umuntu yagwaye iyo malaria ku rwego rwo hejuru, ashobora kugera igihe akagira convulsion, akadadara, akamera nk'umuntu arakongataye, akamera nk'umuntu aradadara ukuntu ku buryo ageze gutyo udakurayo. Muri ico gihe ni convulsion, niko tuvyita mu Gifaransa, iyo paludisme grave. Ivyo birashobora kubaho. Ikindi gishobora kuhaba ni ikimenyetso c'indwi, ni détresse respiratoire, nuko umuntu ashobora kugera igihe bigora kwahema, agahema adashikana, wumva amera nk'uwuniha, wumva nyine ko bimugora guhema. Iyo rero iyo détresse respiratoire nayo irashobora kuhaba mu gihe umuntu yagize iyi paludisme grave. Ikimenyetso c'umunani kitagikurikirwa n'ica nyuma, muri bino bimenyetso tuko turavuga bigaragara muri ca gitabo ca Guide clinique thérapeutique ca Médecins Sans Frontières, ni novuga ngo ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe ryo mu Bufaransa. Ni icuko ngo umuntu ashobora kugira hémoglobinurie. Iyo hémoglobinurie nayo ni hahantu umuntu asoba umukoyo utukura, ukaza bavuga ngo ariko asoba amaraso, ngo asoba amaraso. Ukurikirana ugasanga nta miti yanyoye irimwo ibintu bitukura, nta maji n'ibindi yoba yanyoye bitukura, nta ndya zirimo ibintu bitukura yariye, ugasanga uyu muntu mugabo asoba umukoyo utukura nk'amaraso. Bakavuga ngo muganga, umwana wanje asoba amaraso. Wapi nasoba amaraso, ahubwo nuko muri uyo mukoyo bibonekana yuko harimwo amaraso, hari twita hémoglobinurie, ni présence du sang dans les urines. Hanyuma icanyuma nico ko umuntu ashobora kugira ngo insuffisance rénale. Iyo umuntu agwaye malaria ntivugwe akaremba akagera kure, uyu muntu ashobora kugira novuga ngo ugusinzikara kw'amafyigo, arashobora gusinzikara agatagiramwo n'ikibazo c'amafyigo kubera yuko malaria yiwe ntiyavuwe, hanyuma araremba. Biraba nyene novuga ngo birebire. Bakunze ikiganiro Yaga Muganga, aha niho tugarukira ikiganiro cacu cuno munsi. Murumvise muri make no muri menshi ibimenyetso 9 bitwereka umuntu arenda ageze ku mpfiro ku bw'ingwara ya malaria. Ibi ni vyiza ko tubimenya kugira ngo umuntu ashishikare kumenya ukuntu ashobora kuba yokwirinda, n'ingene ashobora kwitabara cyangwa se gutabariza uwiwe iyo abonye ivyo bimenyetso. Ati ahantu ngeze muri zone rouge, cyangwa uyu muntu ageze muri zone rouge, turashobora kumutakaza. Jewe Janvier Imana namona rero nako ndakibashikiriza, ndabike banuye naho ubutaha mu biganiro by'ubutaha.